amagara amahoro ndetse n'amafaranga nivyo twipfuriza mu mwese mwandanye gukurikirana ibiganiro cyo kumonesha kure yacu yo kandi nanya Look Media twayikaze mu kiganiro cy'inkino ca Look Sports naza ko nico kiganiro ca mbere tujya kwa dukora muri kuno kwezi kwa gatanu turi kwigenekerezo rya kane kwezi kwa gatanu cange Rusama umwaka wa 2025 ni Boris Ingabire Jules muri studio za Look Media ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanje Loris Ndongozi Loris ndakwambije naje ndakwambije hello May no Bona baza ko ni intango y'ukwezi nk'izinango kuramutsa ukwezi agiye kuramutsa ni kuramutse nako canke agiye kuramutsa ni kwishura byiza ubwo kwihore byiza ukwihore uvuga ati goodbye May warabonye ikintu wakuye mu kwezi kwa gatanu uvuga ati sha reka ndagusezere wowe warambere neza cyane warambere nawe wow nuko ku munsi wa gatanu wari umunsi mukuru w'abakozi n'akazi aho himbaje neza boni twawimbaje neza nibaza ko n'abandi bantu bawimbaje neza abakozi bakorera ahandi hantu abasanzwe badukurikirana nibaza ko bariko barawuhimbaza aho bari baherereye cyane muri Look Media twaje kuba tuhimbaza ngo turiko turakura uziko uyu ni umunsi ugira kabiri tuje kuba duhimbaza umunsi wahari w'abakozi muri Look Media nk'abakozi ba Look Media nk'abakozi ba Look Media ngo turakwiza imyaka ibiri twarakuze twarabaye benshi n'ibintu tubashikiriza ubu ni byinshi paraporo twabashikiriza kera yes kabisa ivyo mudusaba dutuma tuvyumva twongera ko twizera ko tuzogaruka guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi mu mwaka wa 2027 yego turi ahandi hantu namwe mwashitse ahandi hantu tubaronsa ivyo mushaka gukwishyira byiza mukwiriye mwabaza ko uko imisi hera umuntu agenda rivu nibaza ko kurya umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ahanini uno muzaza ko n'ahantu abakozi bashaka kwisuzuma uvuga ati aha twarakoze uko ifu yuko twongereza ukuri ntambamye nagenda ahora mu kazi kanje reka turabe uyu mwaka uje gukurikira tugabanye twongereze ingufu ngaha izi ntambamye tuzigaye ntise kubonekana ko ari ibintu bibi nuko nigana cha Look Sports rero nko kumubona tumeze neza kabisa muri ino ndishasha muri kuno kwezi gushasha tuze neza ko baradukurikirana bose bamerewe neza mu babo ndetse no mu byabo abatamerewe neza siko byame birashaka kuzoba imeze neza nuko reka rero ikiganiro cyacu zaza kwa turaba amakuru karavugwa no mu cyacu Burundi ngabo tujye kwa twigaruka ko yuko muri Febabu muri Abel championnat amaze kuba irangira ariko muri phase ale murantunga ntago championnat yeze haje kwarangira phase ale ariko phase 2 nayo ni mu misi mikeye no musi twaje kwa dukora ikiganiro hasigaye urukino rumwe rwonyine rw'ikirane rutari bwakinwe ariko no mutsi nkino zose zimaze kuba zikinwa ku migwi yose turaza kwa turaba uko ibintu byifashe hari amakete yagera azunguruka muri Febabu turaza kwa duca hirya no hino turabe bamwe n'abandi baragize ico babivuze ko turaza kwa turaba uko ibintu byifashe kandi muri football turaza kwa duca kuri Aigle Noir igize inkino zibiri zikurikirana itsinda ariko kandi haracigiye kirekire idatsindiwe imuhira aje ko itsindirwa imuhira n'umugwa Vitaro Football Club muri semi final y'igikombe c'umukuru w'igihugu turaza kwa turaba ndetse n'indi migwi kirakina harimo umugwa Rukinzo ndetse na Ngozi City mbere ko dutangwa n'iganiro cacu rero reka tumira amate gatoyi cyatuza tubabwira n'idonido ry'amakuru yacu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB nuko namakuru yacu tugiye kwa duhera muri basketball twaje kwa twigaruka ku miganiro byacu biheze no musi phase ale yose imaze kuba irangira inkino 11 kuri 11 zose zamaze kuba zirangira zose kabisa ngira ngo twaje kwa tugaruka kuri Big Four
nubwo hariho imigwi itari bwakine ariko ikibanza ca gatatu ca kabiri n'ica mbere tutumeze ko naho byafasha uno munsi mugwa urunani niwo uri mu kibanza ca mbere Dinamo ca kabiri Kern ca gatatu New Star ikibanza ca kane niko byaje kwa birangira novuga muri phase ari ariko kandi hari urukino rwari rwitegekanijwe n'abantu benshi cyane kurande rwa Remesha ndetse na Reziko byaje kwa birangira novuga Remesha je kuba ironka intsinzi nova ko byaje kwa bitanga guhumuriza kurande rwa Remesha ko yoza kwa itsindwa runo rukino nako yari kuba igize saison intango za saison mbi cyane nibaza ko yari match novuga ngo yari chance yanyuma ku mugwa Remesha yego iyo baza gutsindwa ino match bagatsindwa n'umugwa Rezipana ko bariko bagize ama defete indwi muri ABL muri phase gusa nibaza ko yari kuba ama defete menshi no musi kabisa Remesha cyafite amahirwe yo kuza kurondera kino kibanza ca kane nibaza ko icya gatatu biragoye biracyashoboka matematikwa biracyashoboka ariko nibaza ko bigoye nibaza ko ino ndwi tugiye guta iyindwi twinjiyemo tuzakuba tubona ibintu bitari bike nibaza ko FIBA ntiyashobora gusohora calendrier ya phase retour ntiyaza kuyisohora ntituzaza kuba tubona abantu ngo ama club ingene zuzarahura ingene match zo kurikirana nta uzi ko bazosubira kurangiza nko kwabigize mwaka uheze uno ndwi nizera ko sindabizi neza nizera ko tuzoshobora kubona calendrier ya phase retour ino ndwi nizera ko tuzobona ama transfer menshi ku migwi itandukanye harayo tumaze kubona muri Remesha bamaze kuzana abakinyi atari umukinyi yahoze akina mu gwa Dinamo ava mu gihugu ca Cameroon twaje kuba tubona Kerne yoyo amarokitwa biravugwa cyane abana bariya ko bashobora kuza mu gwa Kerne ntibaraza ko abavyo officialize canke ngo babishire ku mapage yabo ku marezo social babigire officiel bataravuga bo nyene si byiza kubavugira umugwa Dinamo biravugwa nabo nyene ko bashobora guhindura equipe yabo guhindura mu bakinyi abamenyereza n'ibintu nyene bikivugwa hirya no hino ariko bo nyene batarashobora gutangaza n'indi bintu bitandukanye naza ko umugwa Remesha amachance aracyamahirwe aracyahari yuko bashobora guheza muri top 4 muri phase 2 naza ko phase 2 tuzoba tubona ibintu bitandukanye cyane ibyo twabonye muri phase ari muri no phase twarabonye umugwa New Star New Star baratsinze nabo nyene ku munsi wa gatanu ngo bakinye irukana rw'ikirane ku munsi wa gatanu basho gutsinda umugwa Jimkana yari yabatsinze match bari bakinye ariko biza guhera barayanira muga match yari yaheze Jimkana yabatsinze ura ko New Star yaje gutsinda Jimkana nuvuga ngo ekipe gusa defense amanota 13 bako ni menshi cyane birekana ko New Star ni ekipe yateguye saison yabo neza ni ekipe tigeze izana amahafor muri phase ari nta bakinyi basha twabonye umuhungu umwe wenyine yaje ava mu ntara ya Ngozi nawe nyine yaravuye muri division B umva ko si renfort de taille bari nuvuga ngo baragize muri New Star naza ko ni organisation yabo ni staff technique n'abakinyi bamenyeranya bamaze igihe bakinana byose baje ko bizana umusaruro ariko nibaza ko muri phase 2 bishaka guhinduka neza cyangwa bigahinduka nabi ku migwi yose yaba Kerne biracyashoboka kwidaheza muri top 4 nivyo ibi favorite cyane guheza muri kibanza cya gatatu mugabo byose birashoboka uno munsi kinavuze nitwabona amaklub atangiye ku officialize ama transfer bagize avuga ati turanosheje uyu azoza dufasha muri phase 2 niho tuzoshobora kuvuga ati naza ko muri izi nzotangwa kugendera imigwi nkuko twabikoze imbere yo shampiyona itangura tugendera imigwi turabe bariko bitegura gute phase ari yagenze gute phase 2 biteguye gute effective bateguye gute rero baramaje kuremesha naza ko ni match yaje kuba ngo yaje kuboosta confiance yabo baracari muri course kurondera ino big 4 kandi naza ko kuri Remesha biracyashoboka nuko twaje kuba tubona muri bimwe mu bintu byaje kuba bivugwa n'abantu benshi muri phase ale batifuza ko byoza kuba biba muri phase 2 nivyo no musti ko turumva match zibirana zaje kuba ziboneza ko kugira ngo harinda match ikirarane swati nuko abahabayemo ikintu cyaje kuba gitera ingorane nivuga ko hari byo dushobora kwirinda byinshi numva no musti batuvuza ngo imvura ngo yahagaritse urukino ego birashoboka mugabo no munsi nibaza ko nta bushobozi bari bwo kuza kuvuga yuko ibyo tuza kuba tubyirinda ariko hari n'ibindi twaje kuba twumva byaje no kuba biba turabona yuko haraba impinduka kuri classement mbere wanashima umuntu bavuga ko ku munota wa nyuma cyangwa ku munsi wa nyuma hari bamwe n'abandi bataje kuba babivuga ko si ibintu biri professionnel by'ukuri nimba turavuga ko FIBA ni ishirahamwe ni federation ya football ya basketball nga mu Burundi
hari ibintu tutaba dukeneye kumva no munsi nimba twumvise ibintu nk'ivyo ugasanga hariko arazunguka makete mu migwi muri federation atari ikintu ciza wowe ku bwawe kunduvya umaze kubona ati hariko araba ibi nibi turavye uko ibintu byaje ko bigenda muri rusange muri fazale una hakwiye kuba iki muri fazale tuba bayitegure neza Muraza ko fazale abantu baje ko kwikena ibiganiro twabaye ku munsi wa kabiri ku munsi wa kane muri midweek cyari ibiganiro twahagaze kuri fazale n'umutumire twari turi kumwe tuvuga ngene vyagenze nabi nabiriya utunenge twahabaye naza ko twari twinshi ibiganiro kimara hafi 40 uyu mutunenge naza ko abari ibintu bitari biki mu kiganiro twakoze ku munsi wa gatatu midweek yo ku munsi mumenye yo ku munsi wa gatatu umutumire twari kumwe n'uwitwa Mudeyi umwe mu bantu babakurambere cyane cyane mu gwa Kern ariko na basketball naza ko ayirimo nanye yaje kuba anegura ibintu bimwe FIBA yaje kuba ikora kandi nivyo burya kugira ngo umuntu akuraje cyane agutera kwambara utarosa abantu bakunegura ubwo mubone mengo byose birerade ariko kandi ntibishobora kuba byose byerade uno musuravye ingene basketball iratera imbere mu Burundi basketball ingene iratera imbere mu Burundi ubona ko hari abantu benshi bayikurikirana kandi abantu bakurikirana basket bose ntibakurikirana amarizita ama match ntibashaka kumenya ngo naka yatsindiye ngo naka yatsinze amanota ya umukinyi kanaka hari abantu bakurikirana ama detail mato muri nje hari abantu bazi nivuga ngo basketball bayanariza mu petit detail duto kandi atari usanga ari abantu bari bafise ikintu bashaka gutera muri basket rero bajya abantu baratwanariza baravuga nico gituma akantu kose yo kahari urakavuga uvuga ati fuko FIBA bikosora kakana fuko FIBA yijukira kakana nibuka kera bariko bavuga ati aya matwaretse yo kuri departement attention bari byaza abantu baba invite nyene abantu baje kora match baba autorité kanaka bavuga ati eske nkuru yoshaka kuja muri toilette mu mutwara hari nituntu abantu bagiye baravuga FIBA iraraba ingene dukosora twavuze ati abantu bari doga akavuga ati turanyagirwa kuri tele ni ibintu nibishoboka basi ko byabananiye kubaka ikibuga reka basi tutara amabati mashasha no musa amabati barayazanye ariko kandi umuntu avuga ati ego mwarazanye amabati mugabo asakaye nabi turanyagirwa muri tribune imvura igwe nta muntu asubira kwicara kubera harava usanga amazi yadenge hajya muri tribune icyo cyose ni detail umuntu ategerezwa kuvuga kugira ngo FIBA nayo idukosore hari abantu baraba basket bakiraba en profondeur baraba organisation ya structure baraba ama departement yose ama commission yose muri FIBA bakayanaliza utudetail dutoyi kamwe ukaravye umengo ni ibintu bisanzwe umengo ni ibintu bisanzwe umengo ni iki mugabo uriya muntu akabonamo ko akantu komeye naza ko ivyagenze nabi ni kubivuga ivyagenze neza ni kubivuga ariko ivyagenze nabi naza ko byaje ko biboneka si twatuntu dutoyi na makalendri yaje guhindurwa ibintu vyagenze nabi ava yuko champion itangura turibuka ama equipe yariko araduga ava muri deuxième division iziremesha na Rezipo bakandika makete ko bidakunda ko baduga ko bafite ama equipe ya mbere ariko barakinye competition bazi ko bazoduga n'utuntu nk'utwo muri rusange naza ko ikintu cya organisation nibaza ko kwishikira mu kanya riketi yaje ko yisoka uno musi nyene mu gatondo k'uno musi ni kazi yasohoye n'umuntu uvuga ngo azi basket kandi ari muri iyo commission nibaza ko ari muri comité executive ya FIBA kuko aba president wa association bose babarimo muri rusange ni gukosora ari ibintu no gukorera hamwe ntibareke kubera ibyo byose byaje ko biba byinshi bitabwa kuri ntibitabwe ni commission de competition umva niyo byose biza ko amakosa yabaye akomeye yose niho yavuye umva bacavuga ati fuko bakorera hamwe commission de competition ikorane n'abandi bantu benshi bafata ingingo zigiwe hamwe umva ibyo nibaza ko nico kintu ca mbere cyo novuga uko ubunyere bwati cyo gukosora muri phase auto ntizoje kubona ibintu byabaye nuko waroheje gacishamo hari ikete ryaje kwa risohoka no musi mu gitondo cyo kuno musi ni uburongo ya association ya basket mu ntara ya Ngozi yabutanyerera nkiri Ngozi ni Butanyerera muri no nuko anako nawe hari bimwe ataje kubashima kandi naze ko no musi ni ikintu dukwiye kwitondera nimba no musi turavuga yuko basketball y'u Burundi kiravanga ikiraja handi hari utuntu twudukosa tumwe tudakwiye kuta turabona nuvuga yuko nimba niyo program tuvuze ati program ya match ni uku zizokinirwa ngaha hari umuntu ategura match bivanye n'ikiringa na program abafise rero naza ko
ni ibintu dukwiye kuza turirinda kugira ngo tuze kuba tubona yuko basketball y'Uburundi by'ukuri irikiravuga irikiraja handi. Ku bwawe dikete baje ko bandikira Febabu wagiye kiri gute? Buribaza ko icambere aho ibintu bari batubwira kera sikera cyane bavuga ngo hagiye ibintu yanditse ikintu kugira ngo ufate umwanya gusa abantu bandika ibintu byinshi haba ku marezo sociaux canke bandika mu bitabo bagira iki kugira ufate umwanya ugisoma icambere na mbere ikintu cyambere kiko influence ni umuntu yacanditse yego aho umuntu uvuga ati uyu muntu yandika ikintu kizima umuntu yandika ikintu ndashaka gufata umwanya nkagisoma uwo ari wo wose yego ndashaka nimba ari gitabo ndashaka nimba ari inkuru yanditse kuri Facebook ndashaka kuyisoma ni uno munsi nada ko uyu Roger Rushingabigwi ni umwe mu bantu bazwi muri basketball mu Burundi ni umwe mu bantu bazwi cyane muri basketball yo muri interieur tubisani Bujumbura za Viber naho nyine arazi mugabo cyane mu ntara ya Ngozi ikiri Ngozi ya kera uno munsi ni muri Ababut Association de basketball do Butanyerera ni umwe mu bantu bazwi bafite ibintu bakoze muri basket bafite ibintu bariko barakora uno munsi naza ko muri Butanyerera canke muri Ngozi abantu benshi bakunda basket barazi ko afise aho yabakuye naho yabashikanye afise ico yabafashije no munsi niwe yaje kuba yandika ikete yandikira comité executif ya Febabu nawe nyene baza ko sanzwe ari ko aba president ama association bose baba bari muri comité executif ya Febabu ahanini urugiye kuraba ikete giwe bo yagise ngo ni analyse critique uvuga ngo ya fazare ya BRD 2026 nimwe twaza kwa tubwira ku munsi wa kane we yaje kuba ahagarara uvuga ngo kuri match ya Dinamo n'Urunani gusa yo nyine hagaze ko ariko niwe yavuze ko umwanya munini match ya Dinamo n'Urunani cyambere kwaranegura ingene competition yaje kuba bo match calendar yaje kubihindurwa hasikaye umwanya muto aravuga ati iyi tariki Febabu yaranditse ko match zihinduwe iyi tariki umugurunani urishura bavuga ko bidashoboka harakana yaje kubavuga ni Febabu novuga ngo yagombye gushira imbere igikenya kuko novuga yerekane ko irafise uruhusha rwo gufata decision uko ibishatse nivyo yavuga ko Febabu yatanga amategeko ati dufashe ingingo n'urunani mu kwishura bavuga ati iyi ngingo iravuga ko kugira muhitwa twatwigeze kwica kugira muhindure hategezwe kuba habaye ibi Febabu nayo nyabisha ati mwe mwasomye amategeko nabi harakani yacatanga karoro yavuze ati hari umunyamategeko yambwiye ko ntiyagiye umuntu n'umwe azosohoka kuvuga ko itegekaniza kubera iri tegeko gushaka kuburiza ugasanga ririmo irindi tegeko riza kurivuguruza canke riza kuryunganira nuko nyene yavuze riza kurivuguruza canke rikaza kuryunganira umva yacaze kuvuga ko iby'amategeko ntibabyitwaye yaba Febabu yaba Urunani iby'amategeko nta numwe metiriza neza ikintu yacihagarara nico nyene nameje kuvuga ubuhezi narimza ati ikintu asaba nuko hoba kuvugana hagati ya Febabu ama komisiyo yose komisiyo de competition ntije gufata ingingo yonyene ikorera n'andi makomisiyo ikorera n'abandi bamambre bari muri Febabu nico kintu bavuga ngo nyamukuru yaje kubavuga yaje kuba atanga amakenga yiyo bavuga ati uno munsi twaje ibintu byabaye birashobora kudecredibiliza ino basketball mu Burundi uno munsi attaque étoile montante du basketball muri ku mugabane wa Afrika no kwisi yose abantu baribonye ibi bintu bashobora kudecredibiliza bavuga ati babantu ntabwo bari seri birashobora kudecredibiliza uno muhagarikizi Aimable Maître de Science Aimable niwe atware commission de competition akaba arbitre international umva birashobora nayo nyine kumusubiza hasi kuri niveau ya rafise uno munsi ahanini nibaza ko uwe yavuga ati namakosa Febabu yakoze muri rusanzwe tubifatiye muri rusange namakosa Febabu yakoze ibi bintu byo guhindura calendrier yitwaje amategeko yitwaje ibi nibi fo yuko bidasubira muri phase 2 muri rusange ni kebura aya makosa yabaye namakosa aremeza ko namakosa aya ni ketere nini namakosa yabaye ntazagaruke muri phase 2 bijyanye navuga ngo nahera kumvuga abari byo sonzerera ko ukuravye cyane agutera kwamba ni hamwe Febabu nyene ni ikintu ashaka gusa niyica amatwi nabaza ko bimaze kumva ibiganiro byinshi atari ibyo waje gusa n'ahandi hantu ku ma réseaux sociaux kuri Facebook ku abantu bandika ahantu batandukanye mu WhatsApp mu group WhatsApp n'ahandi nabaza ko barabizi ko hari abantu banegura zijya ngo bafata mu ma commission de competition cyane kandi hari n'akandi kantu yaje kubavuga ho yaje kubanegura Febabu n'Urunani bose avuga ati mu makete mwaje kwa mwandika nta professionalism yari
ushobora kwandika ikete ritagira note de reference mba ni twa tudetaye navuga ona nkuwo onye yararavye ry'amakete yose nta wundi muntu yigeze ayibona mugabo we yarashoboye kwanaliza araba en profondeur rero ara basket abantu bayanaliza en profondeur utuntu dutoyi gusa dutoyi yavuga ati ahantu hashize lettre majuscule atari ari kwanje wowe ubisonye nari ibintu bisanzwe nyaza ko Febabu nanye imbere ko phase 2 itangura nibaza kwitokwica amato nibaza ko yogira ikiganiro n'abesha makuru canke umesha makuru abasavye ikiganiro akimuha bagasigura avuga ati amakosa turayemera canke ntayo twemera cyane dukota gukora ibi cyane twadufise objectif kanaka mugabo nibagume ari ibintu bishoba makete gusa bishobana n'ababandikiye mugabo bakabishira muri public kubera umusaza ko abantu bariko bavugana benshi foko nabo nyene ari ikiganiro batanga ari itangazo basohora ari giki mugabo ntibagume uko nyene ntibagume bahoze kuranibaza ko atari uwo muti kuko abantu bazatuvuga ati ukibara byumvise bagiye gukora iki ni bya bintu turavuga biherera ngaho mugabo foko bagira ikintu bakoze muri domaine yabo ya communication nimba ari guhamagara amenyesha makuru nimba ari gutanga ikiganiro aha canke hariya nimba ari kwandika itangazo nimba ari iki mugabo ntibagume uko nyene bagira ico bakoze nuko kabisa twizere neza ko phase retour iza kuba igera gutangura ibyo byose twaje kwa tugaruka ko mu buryo ubucenge buriya byose byamaze kuba bija mu ngiro nuko naza ko twoce tuva gato muri basketball tukaja muri football ko muri football tuje na cyane muri coupe du président niho navuga no musi bageze muri demi finale cyangwa muri kimwe cya kabiri gishira icanyuma hariko haba inkino kurande rwa Aigle Noir ikina n'umugwa Vitero Football Club nayo mu gihe rukinzo rikikina n'umugwa Ngozi City match za mbere zose zamaze kuba ziba umugwa Aigle Noir ryo kwa utsindirwa imuhira nkono nziza Peace Park Complex Stadium n'umugwa Vitero Football Club itsindo bigira kuri 2-1 mu gihe umugwa rukinzo ryo gutsinda igitsindo kimwe ku busa umugwa Ngozi City ku munsi wa kabiri tariki 5 z'ukwezi itariki 5 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2026 niho hazoza kuba haba match retour ku nkino zose urukino rumwe zobera kuri stade Urukundo urundi rukino ruzobera kuri stade Intwari Aigle Noir ikurikije inkino zibiri zose zikurikirana itsinzwe noneho hiyongeye ko amateka y'uko ijyo kwitsindwa nyuma y'imyaka igera kuri 2 itsindwa imuhira tuvuye ko ishobora gusezererwa muri kino gikombe banaza ko birashoboka kuko uno munsi bari muri periode itari nziza muri periode itari nziza kandi ni periode ije kubashikira mu gihe kitari cyiza bari bikwiye ko muri zinkino za nyuma biba bikenewe ko equipe ibandanya kurya ritme riri ku mugabana ko bitari ko birakunda kuri Aigle Noir ubwo Aigle Noir niyo bararabiye ku muntu ari hano nibaza ko birashoboka umuntu wo muri Premier League banaza ko ari boya kuko Aigle Noir yo ije kudropinga forme muga hari ikindi yari yaramaze kwibika nibaza ko ni kandi uje kuraba Aigle Noir kuva itahukanye igikombe kuko twayikombe aheze hasigaye inkino zitari nke bwa champion n'ubu ntiraza kubihera asigaje urukino rumwe inkino zo zagiye kwirikira bana ko Aigle Noir nyinshi arazinganya ngo ntiyatsinzwe urukino ruka gusa rwa Vision muga inkino nyinshi bana ko yari ama match nyinshi bana ko hari akantu kagiye karagabanuka kuri Aigle Noir mbere wanashima phase retour burya phase yari bria cyane muga phase retour nako hari ikintu cyaje nibaza ko yaje kuba ibe favorize n'aba ba faiblesse z'abakonkira bayo nibaza ko bagiye kuba faible cyane bituma Aigle Noir igenda yorohewe gose rero umunsi ni igeze muri phase inuze ku munsi wa gatandatu batsinzwe n'umugwa Vision hari ku munsi w'Imana batsinzwe n'umugwa Vision batakaje amafaranga angana n'miliyoni 50 za prime ku bakinyi uno munsi bagatsindwa na Vitaro bagakugwa muri Vitaro bazoba batakaje izindi miliyoni 50 umva ko nico n'ikintu ni perte ikomeye cyane ku bakinyi cyane miliyoni 100 kuri bano bakinyi bakina hano iwacu baragabura nibaza ko n'amafaranga ashobora kugira icyo bafashije mu buzima ariko kandi ni Aigle Noir novuga ngo uno munsi nimba bariko barabona ko bariko baratsindwa izihi effectif bafise uno munsi bako bategura inkino za CAF Champions League bazoba bari muri CAF Champions League eske ntibice bisaba ko abarongozi b'umugabane nawe baba destabilize avuga ati iyi equipe dufise eske ari ikizoza kudufasha muri CAF Champions League wapi reka turondere abandi bakinyi kuko no musi hari abakinyi bariko bavuga ko bashobora gusinyishwa ari umunyezamu ava mu gihugu ca Cameroon bivuga ko ashobora gushika mu gwa Aigle Noir nimba atamaze kubashika rero musi ni Aigle Noir iri kwigira
fin de saison mbi hamwe yoziga kugamo n'umugwi wa Vitaro nivyo baratwaye Primus League ariko ntivyari kubagwa nabi batwaye bagize ino double bagatwara na Coupe du Président iki ahandi hantu n'umugwi wa Vitaro urako n'umugwi wa Vitaro muri misi uko hagarara neza uko hagarara neza uriko uratora forme muri fin de saison barakeneye kino ikombe biraboneka ibisindo bibiri vyaje kwa bitsindwa na Saidi Ntibazonkwiza byose bigenza kabisa penalty harimo n'igisindo ciza cyane ca kufura naza ko numwe mu bakinyi ku mupira ku makufana hano mu Burundi naza ko ari impeccable cyane muri sanzwe gutsindira kure ni ibintu byose gutsindira kure ni ibintu byiza cyane naza ko ni amahirwe ni uno musege no izonzi bijumbu hano kuri stade Ntwari turazi ko Vitaro hano bifise abafana batari bake cyane bazo baje gushikira no mu gwa Vitaro umva ko amahirwe kuri Grena ko ashobora kwishobora guhugwa muri Coupe du Président ni menshi cyane ni menshi kubwo urana yuko ibintu bya double kuri Aigle Noir byoba biri nko kuri 40% nibaza ko double nisha kuri 30 kuri no munsi kuri Vitaro deja biragoye ko ashobora kurengana muri finale hamwe borengana Vitaro bazo peut-être hamwe Rukinzo tsinda amahirwe menshi nayo ko Rukinzo yibandanye kandi Rukinzo ni imwe mu byagoye Aigle Noir cyane muri Rosette kuko yerekana ko kunganya muri champion twibukanye ko Rukinzo nibaza ko nta myaka 2-3 iheze yaratwaye ino Primus League ni equipe ino Coupe du Président ni equipe novuga ngo mu kintu c'amafinale mu kintu c'iki ni equipe twabonye ishobora gutena tete imbere wari wose no mu Burundi uzi ko Rukinzo botrese Aigle Noir ni imwe mu migwi iri consistent cyane muri Primus League cyane gose mu myaka 5-6 iheze ubona ko Rukinzo iragravita ngama bibanza vya gatandatu aho ni muri Primus League rero muri Coupe du Président ho nibaza yuko nko myaka 5 iheze Rukinzo iri mu equipe ya mbere ageze muri demi finale kenshi muri Coupe du Président muri Coupe du Président umva ko ni equipe iri consistante cyane no museri Aigle Noir indoto zo kugira double nibaza ko 30 ni menshi turashobora kurisha kuri 25%. Wow. Nuko rero ku rundi ruhande numva ko ni Rukinzo n'umugwa Ngozi City igitsindo kimwe ku busa match retour ku munsi w'ejo kuri ku kibuga Urukundo mu ntara ya Butanyerera mu ntara ya Butanyerera yahoze yitwa Ngozi. Nuko ni naho duce turangiza numva ni ikiganiro cacu Lakwisi ndamushimiye. Ndashimiye mwebwe mwese mwaho dukurikirana twize neza ko twaje kwa tugirana ibihe byiza mugire amagara amahoro ndetse n'amafaranga mu banyu no mu byanyu.